bakunzi bacu bakunzi uruga rwa B info plus kenda baramutse ndabahe nikaze makino igano cacu no munsi turi mu gatondo w'igenekezo rya 2023 kwezi kwa gatandatu no mwaka turimo w'ibihumbi 2025 kandangure ndamutse cyane abantu bose badukurikira yaba bari ngaha mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi abari muri leta zunze ubumwe za Amerika abari mu mugabane wa Aziya umugabane wa Burayi bose umwe wese hari mu mpande zine zigize isi yumve yuko tumuramukije cyane no munsi tuzinduriye muri studio kugira ngo tugire ivyo tuyazi narijya ubona yuko ibintu biba bidasanzwe na cyane muri Afrika y'ibiyaga bigari cyane muri EAC muri rusange rero murabizi ko nabandi umwe muri studio ndi kumwe na wa muntu wanyu ndi kumwe n'umusesanguzi abasha kudufasha kumenya byinshi muri rusange kana ngo ndamuramutsa bwana umusesanguzi nizere yuko wagize gatondo keza n'ijoro ryiza. Yes, urakoze cyane bwana journaliste. Ndakora mukije nanje. Merci beaucoup. Joro ryagenze neza ndashima Imana. Ego. Uko biri kose. Reka nce ndamutsa n'abadukurikiranye aho bari hose. Ego. Babandi bahora batwumva gusa batatubona nizere yuko bariko baratubona. Ego. Ico kibazo carishuwe ari benshi bakitubaza tibwe kino n'umutagaragara nibaza ko ico cishuwe hama muri rusangi rero reka tubahe kaze mu kiganiro cyacu. Ego nizera ko ari kiganiro kiza kuba kigufi cyane gose kigufi cyane kabisa. Asante sana bwana umusesanguzi. Mbere ko twinjira mu kiganiro cyacu bwana umusesanguzi kanongeye shimire cyane abakunzi ba B info plus muri rusangi bakoze ibikomeye kugira ngo dutangure gukora muri buno buryo mubona yuko nibindi bigikorwa. Nshimire cyane rero vyimva mutima abo bose bumvise akamo kacu. Rero amakuru yacu no munsi mu kagatondo twashimye kubategura iki kiganiro. Hari amajambo menshi ariko aravugwa na cyane mu gihugu kibanye igihugu cy'u Rwanda aho abenshi bariko baravuga yuko nyine icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yoba yaritavye Imana aho bahashize imisi 6 abandi bakavuga yuko yoba ari muzima abandi nabo bakavuga yuko bwo bari ubutego cyangwa piège ari karateka kugira ngo bikunde akora ikidasanzwe. Rero no munsi niyo mpamvu mubona ko umusesanguzi namuzinduranye ngaha muri studio ndazi yuko aza kugira byinshi ashoboye kutubwira ku bijanye n'iyo nkuru. Bwana umusesanguzi nongeye kuguha ikaze kandi muri studio ya B info plus. Urakoze cyane bwana journaliste. Ego ndagushimiye ko ikaze umpaye. Ego mu by'ukuri iyi ni dossier kanete dossier igoye cyane kugira icyo umuntu yavuze ko. Ego kubera yuko ibitangazamakuru byinshi byarayivuze ko novuga amapoint nka yose barayavuze. Hariho abafonze yuko yapfuye, hari abafonze yuko akiri muzima, barerekana n'impamvu yuko yapfuye, barerekana impamvu yuko akiri muzima. Mugabe igitangaje bijya byose bashikirije novuga ko atanakime kiri verifiye. Sivyo gute kitari verifiye? Reka nibyo ngomba nze ko mu bisanzwe President Paul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda yatanguye kutagaragara haba ku mbuga canke ku maradiyo y'igihugu cy'u Rwanda no kwisi yose kuva itariki 6 z'ukwezi kwa gatandatu niho yatanguye ku disparesa. Yaburi gwirengero no sipori gwirengero bavuga yuko yagwaye hama bamutwara mu gihugu cy'Ubudagi kwivurizayo. Sivyo hari amakuru menshi rero ariko aravugwa kuri iyi suje. Reka ndabishire ngaha ku meza byose bwana journaliste hama twebwe turaza kwerekana aho duhagaze cyane kubwiza inkuru. Sivyo amakuru ya mbere aravuga yuko President Paul Kagame imbere yuko agwara yaraherutse kwakira abadiplomate b'abanyamerika. Sivyo inyuma yaho niho ngo yaciye ahinduka aca atwagwa mu Budagi ahantu hasanzwe hari novuga hari ibigo bisanzwe bimukurikirana. Iyi ni version ya mbere. Sivyo version igira kabiri iravuga yuko President Paul Kagame asanzwe afise ubugwayi agendana bwa cancer yo mu bwonko. Sivyo ngira ngo babita ni cancer du tumeur sindika ko babyita mugabo muri makini ni muri yo sens. Sivyo ayandi makuru akavuga yuko uyu President Paul Kagame ngo yarigeze bien sûr kugwara araremba hajya mu Budage basinzwe bamuvura
ngo hariho ngo reka ndabyite akuma bamushizemwo kugira ngo ka rejeunisse réflexion ziwe canke ubwonko bwiwe busubire kuba itoto bikavuga ngo rero yuko ngo kajya kuma bamushizemwo uko bakabaye perime katagikora bituma rero President Paul Kagame atwagwa mu Budage. So hariho ama version menshi cyane gose ariko aravugwa kuri kuno kuntu President Paul Kagame atariko aragaragara sivyo. Tubandanye rero bona journaliste twabuganye ko kino kiganiro tegera kirekire kuko ubundi simbona n'impamvu yuko twari kuganira kuri President Paul Kagame muri kano kanya mu gihe n'ibitangazamakuru byo mu Rwanda bitekora muvugako sivyo. Ariko abantu benshi badukurikirana bwana musasanguzi hari abantu benshi bagomba banukira ama video amaudio bavuga ati kubera iki why no nkuru mutayiko murayiduha niyo mpamvu muri aka gatondo nakugobereye mvuga ati iyi nkuru ntushobora kuncika mbere nakwandikiye mu ijoro ndakubwira ati shakira nkuru yihaba dukurikirana reka tugico tivuze ko rero natwe bwana journaliste sivyo ukuvuga yuko President Paul Kagame yoba yapfuye abo bivuga barashobora kuba bafise raison batihenze mugabo kandi jewe ndafise kuvuga yuko boba bihuse cyane kuvuga ko yapfuye kubera iki dusanzwe tuzi yuko hano mu karere k'ibiyaga bigari igihugu cy'u Rwanda gifata iya mbere mu bihugu bifise ibitangazamakuru by'aba bya leta canke private bisakuza cyane gose sivyo kabisa igihugu cy'u Rwanda kirafise abatangazamakuru basakuza bashira umunwa hejuru sivyo nta nkuru nimwe yo mu karere bajana ngira ngo urazi yuko n'inkuru zo mu Burundi bazikora nibo bata umengo niho bari yes harongwa akarorero k'inkuru yabaye ni mu Rumonge ni Makamba Eric Makamba barayivuze ko cyane gose bitangazamakuru inkuru barayidumisha mugabo turiko turabona ikintu novuga kiyobeye kuri uyu mwanya kuva itariki 6 z'ukwezi kwa gatandatu ubu tugeze itariki 23 nta gitangazamakuru na kimwe cyo mu Rwanda caba ica leta caba ikiri private kirigera kivuga ku nkuru ya President Paul Kagame sivyo. Iyo mvuze ibiri private mba mvuze ibyo bitangazamakuru bizwi hariho ibyo usanga na bene byo batabyemera bakora anonima ndiko ndavuga bajya nyine baba bazwi nta numwe arakora kuri iyi nkuru novuga ya President Paul Kagame so umuntu aca yibaza ikibazo buriya President Paul Kagame n'umuntu muto cyane gose ku buryo ashoboye kumara iminsi hafi 200 atariko aragaragara canke nganavuge no kwi radio ibitangazamakuru byo mu Rwanda bitari kumukora kw'inkuru bitari kuvuga biti yamara president yoba aragwaye arahanaha so aha rero no hantu haca haza urujijo nuvuga ruyobeye cyane gose sivyo kandi kuno kunune bitangazamakuru byo mu Rwanda bitari ko birashima kugira ico bibivuzeko nivyo biriko biratuma insaku ziba nyinshi sivyo amakuru kumbure y'ibihuha wese azana nayukuri musizana yiwe hariho n'abandika inkuru bakigira abantu basoma mbike ya Kagame mu kwerekana ibimwe n'ibindi so ariko rero ubwo na journaliste tugaruke gato rero kuri kino kintu nyene turiko burya President Paul Kagame ntabwo ari bwo bwa mbere bino bintu abikoze yabikoze ryari sibwo bwa mbere President Paul Kagame adisparishije kabisa akamara igihe kirekire ataboneka ku mbuga ngurukana bumenyi ku mateleviziyo ku maradiyo yaba ayo mu Rwanda canke yaba y'inyuma y'u Rwanda sibwo bwa mbere ariko abasesanguzi benshi hariho ikintu bamaze kuvumbura kenshi yo Kagame
novuga yazimiye habaye ibintu nk'ivyo iyo habaye ibintu byo kuja mu gacerere katasanzwe hariho ibintu abasesanguzi bamaze kumuvumburako bitandukanye sivyo baravuga yuko Perezida Paul Kagame iyo yateguye ikintu kiremereye haba mu Rwanda haba inyuma y'igihugu cy'u Rwanda kiriya kintu kigaferinga ni ukuvuga kigapfa ntigikunde baravuga yuko kenshi Perezida Paul Kagame acafata igihe kirekire nk'iki akaja mu gacerere ntangere agasoya kugaruka inyuma y'igihe runaka abandi basesanguzi bakavuga bati Perezida Paul Kagame niyo ariko arategura ikintu kiremereye kenshi aja mu gacerere nkaka ntishira ku mbuga nta radio nta televiziyo nimwe agaragara ko agategura ibintu byiwe ukumva byabaye sivyo no kuvuga arakomandita gusa so kuri iyo ncuro rero nka jewe nsanzwe maze imisi ndiko ndakurikirana ibintu by'izi ntambara ziko zibera muri Kongo ndafise ikintu ngomba kubivuga ko kandi ndabisusishe nuko kuntu Perezida Paul Kagame asa nuwongiye gutakara sivyo ikintu ca mbere nuko Perezida Paul Kagame yari kuja muri leta zunze ubumwe za Amerika gusinya amasezerano hagati y'u Rwanda na Kongo ayo benshi bise ngo nayo guhagarika intambara sivyo iki isi yose yari kizi mugabo Perezida Paul Kagame ntiyashoboye kuja mwayo mwiryo sinywa yawo niryo sinywa ntabwo ryanabaye kubera yuko Perezida Paul Kagame ntabwo yigeze abonekana byabaye ngombwa yuko amasezerano isinywa ry'amasezerano nako barisubika bagegeza inyuma so inzira ya mbere arashobora kuba yabonye ajya amasezerano aremereye cyane ari umuzigo kuri we ubwiwe n'igihugu asanzwe arongoye sivyo acahitamwo kuzimangana pe nka soro bagafata ijya pretext yuko yoba agwaye kumbura azogaruke bijya bintu byaravuye mu nzira sivyo kukaba nkako abasesanguzi bamwe n'abandi bariko bavuga bati voilà que Amerika yaciye ihindura ivuga yuko hazosinya aba ministre cyangwa se abashiki babita gute mu Kirundi abashikiranganje aba ministre bajejwe imigenderanire y'ibihugu byabo n'amakungu sivyo bivuze ngo Kagame buriya wa mutego arawutambutse sivyo ikindi kandi nakunze kuvuga bona journaliste mvuga ati iyi leta zunze ubumwe za Amerika kuba yaje muri Kongo ntabwo ari urukundo ikunda abakongomani cyane burya Kagame akoranye na leta zunze ubumwe za Amerika imyaka amaze n'imyaka amaze ku butegetsi gusa kuva ataraje no ku butegetsi yakorana na leta zunze ubumwe za Amerika iyi rero leta zunze ubumwe za Amerika ntishobora kwemera yuko umuntu bakoranye imyaka n'imyaniko amaramara cyane gose amakungu yose abona burya Amerika yaje muri Kongo ku nyungu z'u Rwanda ilevre tumenye ko tuzirikane ko u Rwanda ruri muri Kongo ku bwa Amerika rero nimba Amerika yaje muri Kongo kandi Tshisekedi yari yemereye iyi leta zunze ubumwe za Amerika yuko ariyo baca baganira amasezerano direct yuko aribo baza baricukura ubutaka iyi suso nko babivuze bibonekera ko yaje muri Kongo kugira ngo ikingire abanyarwanda no kuvuga bareke kumaramara canke wanashaka banazibire abakongomani ntibazibe barase abanyarwanda babasore wabo muri Kongo baca babaherekeza mu gihugu cy'u Rwanda sivyo niki kirashoboka so iyindi rero novuga piyo
ishoboka kuri rino bura rya Perezida Paul Kagame. Biravugwa yuko hoba hariho ikintu nk'igitero kiremereye boba bariko barategura kugira ngo kizobe ca gitero nicateza amadega Kagame azovuga yuko atariho yarari. Cyane gose jewe siho narindi ivyo byabaye ntahari murabe abo mu bibaza izo zose ni version zishoboka. Mugabo bona journaliste version no amahirwe cyane gusumba iyo no amahirwe cyane gusumba ni yuko bashatse reka mvuge bashatse guhindura atmosphere isanzwe ikirahenya hano muri region de Kralak. Sivyo ubu tout le monde baririmba yuko M23 yagize eshek yakubiswe kandi dusanzwe tuzi twese yuko uhagarariye M23 c'est bel et bien Kagame. So arashaka kuvuga uti rero kubera yuko namaze gucika ikimwaro abantu bazi ku Rwanda rudategwa rutera kandi umuntu yateye kenshi ntananigwa araresisa. Rero kuri incuro ndabona yuko bankubise kabisa ndamarama ndabuze ko ndabigenza yes reka rojewe Kagame ince ndisparesa hama inkuru ikiza kubika imomo ni yibura ryanje uzirikana yuko asanzwe ifite ibitangazamakuru bisanzwe bigenza gute bimutangariza ibyifuzo byiwe hari ibitangazamakuru ariha ibi birazwi. So nibaza rero yuko Kagame n'est pas encore mort. C'est sûr. Kagame ntarapfa. Birashoboka bwana musisango kubera yuko sibwo bwa mbere bino bintu abikoze yarabikoze batangaza urupfu rwiwe ibitangabo byinshi kuri incuro basuye gutangaza urupfu rwiwe mugabo nabivuze ama organe ategerezwa gutangaza urupfu rwiwe nta nimwe irabitangaza. Ubwo mbwira yuko Leta zunze ubumwe za Amerika zoyoberwa ko Kagame yaguye mu Budage ntavyo boyoberwa none ko batabitangaje. Ariko mwana musisanguza ikintu novuga kimwe hari giye muzokuma mwishinga yo kibintu ari joke ariko musange vyabaye. Je ntabwo navuze ko ari joke sinavuze ko ari joke aho magaze naha hari abatangaze ko yapfuye ariko je mvuga nti Kagame ntarapfa. Uzi impamvu atarapfa even yoba yarapfuye hakaba hataraza communique iri officiel y'abasanzwe botangaza urupfu rwiwe seke atarapfa. Igihe bazosohora iryo tangazo riri officiel bakavuga yuko yapfuye aho vraiment la twese tuzovyemera ataka ngono haro n'ikindi tutashoboye kuvuga ko bwana journaliste kinatiye n'urujijo si tu veux bien mu gihugu cy'u Rwanda batanze ikiruhuko kiruhuko cy'indwi batanze Congé indwi yose aho n'umunyarwanda umubajije ubu tindi kubera ko babahaye Congé indwi yose nta kwishura. Benshi bakubwira ngo ni kubera ngo le premier ngo ari umunsi ngo bizihiza independence iki mugabo kuva izi nkotanyi ziyoboye igihugu ntibigeze batanga Congé kuri uwo munsi mu myaka 30. Dufate ko baba bafashe amakonji yo myaka yose bayapopulariza mu ndwi imwe question mark. Mugabo benshi bariko biha inyishu bavuga bati kumbure ni kigandaro batanze mu gihugu hama mu gihe abenegihugu bazoba bagandaye bazoshobora kubatangariza urupfu rwa Perezida Paul Kagame. Gusa wumve je ho magazine hahandi nimba yoba yarapfuye ntarapfa kubera yuko abasanzwe botangaza urupfu rwiwe ntibararutangaza aco barabivuga. Yes turekere gusamazwa bwana journaliste nibi bintu abantu bose nivyo ubu biboka ivye Kagame yarapfuye Kagame bimezuku tureke gusamazwa nibi bintu kubera yuko muzirikane ko bobo kenshi
bakoresha imbuga ngurukana bumenyi kugira ngo basamaze abantu hama amagingo abantu bagisamaye bace bikangura hari akantu kabinjiyemo so hari uburoro bwinshi tudashobora gutangira hano ku makamera bona journaliste bujanye n'uko kuntu bagenda yes mugabo rero twumve yuko nimba yarapfuye yamazugwiwe kabisa mugabo magingo abajejwe kuba botangaza urupfu rwiwe batararutangaza ibi ntabwo bigomba kudusamaza kabisa cyane gose bwana musisanguzi tuyazi bitari bike muri aka gatondo nizere yuko umwanya uracari kugira ngo tushobore kuyaga ibindi byinshi birenze ngaha reka ndangize ndagushimira cyane yes urakoze cyane bwana journaliste reka dushimire n'abadukurikiranye nkuko wabivuze haracari kare kombure imana ni yadushoboza turaza kongera mu bindi biganiro byacu byo hanyuma asante sana mwebwe mwese madukurikiranye wawugura ikiganiro kuva ku munota wa mbere kugera kuri no munota nizere yuko washoboye kumvira mu muco narijya abantu benshi bariko baratwandikira batubaza ku bijanye n'urupfu rwa President Paul Kagame abandi baturunkira ama video abandi baturunkira donc ama video aboneka yuko akoze ari ibintu baterateranije ari ibintu by'ububeshi bariko barabahendesha nizere yuko umusangozi yashoboye kubabwira ukuri kose nta cyemeza kivuga yuko President Paul Kagame yo yitavye Imana ubu twokwemeza ko akiriho kuko biragaragara nta na kimwe barabivuga ko leta yiwe ndetse n'abasanzwe bamurongoye mu bihugu vy'amahanga reka nshimire cyane we muntu wese twabanye mu kiganiro nizere yuko ukomeza kumera neza kanangurire nifuriza ibikorwa vyiza bamaze kubishikako kandi ndabiza yuko twirwana no munsi mu biganiro bigiye bitandukanye na cyane cyane ko biri ku mirongo y'urugamba aha ndavuga mu buseruko bw'igihugu ca Congé. Bye bye.